Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umwigisha mukuru yatubwiye byinshi. Umwigisha mukuru yatubwiye byinshi byiza, ariko cyane twumve ko mu byo yatubwiye cyane hari kumenya ukuri uko ariko. Yesu ni ukuri. Aya majambo ati wewe hari iby'Imana yakugeneye mugabo utaragukorera. Imana twese yaturemye ituzi, tutaranabaho yari ituzi. Uno munsi rero kubona turiho nuko n'ibyo tuzokora n'ibizodushikira bimwe batubwiye Imana itubikiye byose birimwo, twovuga muri fichier, ni ukuvuga ku rupapuro rwawe rw'ikete y'inzira yawe birimwo ibyo uzobamwo, ibyo uzobona byose kugeza umunsi wa nyuma wawe uzita buhoraho. Kuri urwo rupapuro rw'inzira birimwo. Uno munsi rero nimba utararonka, nimba utarabibona, Imana ikubwira iti banza wizere ko ibyo utarabona Imana izobigushikiriza. Aha rero iciza numvise cyane kiruta ibindi nuko Imana yagukoreye biriya n'ibindi izobiguha, kandi n'ibindi byinshi izobigukorera. Imana ishimwe. Urashobora kuvuga uti eka jewe nta kintu ndabona kizima. Ntiwihebure, niwizere, kuko Imana ntiyakuremye kugira ngo ube umukene, kugira ngo ube ntaho nikora, kugira ngo ube uyu cyangwa uriya. Imana yakuremye kugira ngo umererwe neza, kugira ngo ikwereke gukunda. Uri mu bana bayo. None yovangura abana? Ntiyovangura abana bayo ngo habe abana beza n'abana babi. Ariko babidusiguriye, birashoboka yuko ibyo bihe urimwo, ibyo bihe turimwo birashobora ko ari ubutumire bwo kugira ngo duhinduke, bwo kugira ngo twizere, tumenye ko hari ibintu byiza tubikiye. Mugabo n'Imana Yesu kugira ngo azuke yabanje gupfa, kugira ngo ashobore twebwe kutwitangira, noneho twongere tubeho, twongere tuba abana b'Imana. Yesu umwana w'Imana yabanje gupfa. Natwe hari igihe tuba turi mu bihe, tubona ibihe bikomeye, ariko akaba ari ibyo bita mu Gifaransa épreuve, kugira ngo duce muri ibyo, ducishe mu bihe, kugira ngo itwereke ko dutegerezwa guhinduka, cyangwa ibe ari inzira yo kugira ngo duhinduke. Mugabo twebwe kenshi na kenshi ntitubifata neza, ntitubyumva, ntitubiha akanya kugira ngo twiyumvire neza ibyo bintu biriko birashika ibyo ari byo. Hariho n'abatinya gukora igikorwa coshobora kugirira neza abandi, coshobora kugirira neza igihugu, ariko bakavuga bati ibi bintu sinobivamwo. Nubwo kumbura Imana ishobora kuba umutima umwe ushobora kumbwira uti gira icyo ukoze, haguruka, ariko ugatangura kwijijanya imitima. Aho mu gihe wijijanye imitima, nukuri birekana ko ukwemera kwawe, ukwizera kwawe
kurimo gasorobo. Kubera iki? Kuko wewe ntuzi ko iyi Imana iguhagurukije, iyi Imana igutumye, ntabwo ari wowe uza gukora, ntabwo ari wowe uza gupanga ibintu byose. Imana irabigukorera, Imana irabigufasha, Imana irabitunganya. Kandi uko bigenda kose, amazi yashuha, amazi yahora, yabira yagira gute, ibyo bintu biraba, kuko Imana ni Imana. Imana niyo nkuru. Rero Imana irabibona byose. Hariho ibyo ibizoshika n'ibitazoshika, Imana irabizi. Uno mwaka mwigisha yatubwiye ati ibi bihe byarabaye bibe ibihe. Imana yari ibizi. None aya mazi ntariko arasubira inyuma gake gake, hari uwayakweze, hari uwayavomye. Imana yari ibizi. Wewe nahoza n'imashini ngo yasugume, ntagenda. Mugabo Imana kumbure hari icyo ashaka kutwereka, hari icyo ashaka kutubwira. Nimurondere mumenye, nimurondere mumenye. Ariko tubandanye dusenge kugira ngo Imana izohava iduha inyishu, tumenye ibyo ari byo. Aha ndazi ko mwavuze muti Imana iratubona, dukomeze dusenge, ariko cyane dushyira no mu bikorwa. Dukora ineza, senga, ariko usenge ukora ineza, ugerageze. Imana igenda yandika mu gitabo, igenda yandika, ndakwemera, ukigiye uti Imana uriho, ndakwemera, ukibandaniriza ati Imana nakijya nakoze, nabonye ukuboko, ukigira. Aho Imana izo uko uvuga niko Imana ibyakiye. Uri kurashiramo umutahe, ariko byemere nyakubyemera, atari bya bintu byo kuvuga ngo kana karashobora kunyemerera urwagwa ngo akaruma cyawe ntarume. Oya. Rero nivyo nagira ngo dusangire uno munsi. Imana rero ibahezagire cyane, murakoze.